Biragoye kwemera ariko burya hari bamwe bavyemera. Aha mbere ngira ngo muhora muvyumva naha mu gihugu c'u Burundi yuko hari abantu bicwa bandi bagakubitwa bazira ngo nuko ari abarozi. Aha rero mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru Lydia Mizero arongoye ishirahamwe Action Santé pour tous magara yacu hari ico yabivuzeko, ariko agasaba yuko abahinga bokora ubushakashatsi kugira ngo barabe ko abo bantu vy'ukuri ivyo bintu babikora, kuko ngo hari nabo bita abafumu, abo nabo bakavuga yuko bavura abantu. Naha nyene ubushakashatsi bwokora ivyigwa vyimbitse bakaraba koko yuko abo bantu bitwa abafumu bavura abantu vy'ukuri. Hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru mbere akaba yanishuye ku bibazo bitari bike byabo, reka tumwumvirize. Ishirahamwe Action Santé pour tous magara yacu AST mu mfunyafunyo ryatunganije ikiganiro ku banditsi n'amenyeshamakuru ku bijanye n'itahura ry'uburozi n'ibindi bijanye benshi bita ubupfumu mu gihugu cacu c'u Burundi. Ihangiro rya kino kiganiro ni kugira dukaburire abamenyeshamakuru ku nkurikizi ziri inyuma y'iyo nyifato ku magara y'abantu, kugira muheze mubicishe mu biganiro gutyo bifashe gutahurika gusumba uko birunze. Na kare basokuru barayamaze bati ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka, canke bati uje gukira indwara arayirata. Banyakubahwa bamenyeshamakuru, guhindura inyifato isangiwe n'abantu bisaba ingufu zitari nke kandi zishyizwe hamwe. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe AST ryashimye ko twofataniriza hamwe urwo rugamba rwo kurwana ngo amagara y'abantu ntabandanye atosekara kubera izo ngufu zahawe uburozi n'ubupfumu. Aha tukaba twiteze ko abafise ubuhinga bogira ico batereye baciye ku maradiyo canke ibindi bimenyeshamakuru. Aha tukavuga nk'abanonosoye ivy'akahise k'abantu mu gifaransa bita aba anthropologue, abaganga, abizi ivy'inyifato, abanyamashengero, mbere n'abavuzi kama bemewe n'amategeko. Twibukanye igihe umugera wa sida utari bwaje ahabona ngo hagire abawemanga ku mugaragaro ko bawugendana, ivyahononekara uko bingana, igitigi c'abawandura, ababa bawufise ntibafate imiti, cane cane ubwoba bagira bwo kubona kazoza bigatuma bagurisha ivyo batunze canke bagahindura inyifato mu kibano no mu mibereho, byashobora no kubaviramo kwitaba Imana hakiri kare. Akamishirahamwe ryacu AST magara yacu dutera nuko tworeka gufata uburozi n'ubupfumu nk'ibikorwa by'ububisha gusa, ariko habe ivyigwa bituma abarundi batahura, gutyo bigatuma bareka guhugumbwa mu kurondeza hirya no hino ico bakiza, cane cane ko bizana inkurikizi zitari nke. Aha twovuga nko mu kibano havuka urwanko, hakavuka ukwinubana mu bavukana, mu babanyi, mu bagenzi, ku magara y'abantu, aho hejuru yo gushika kwa muganga bigoranye bivanye naho baba canke kubura uburyo, hari abaca kubaza barumenyi ko ataco boba bakorewe kindi kitajanye n'umuti baza guhabwa. Mbere hari n'abashobora kubasohora mu bitaro badakite kugira baje kubaza kurabisha ku butunzi burahabonera imiryango, amatungo y'imiryango agasesagurwa mu kuja kurondera imiti batazi neza kubakiza, canke bakabatuma ibindi byo bituma bibemeza ko bokira nk'intama, nyamweru n'ibindi bitandukanye bahora batuma. Ku mabi agirirwa ububwagirizwa, twavuga ukwinubwa, gukubagurwa canke bakamwaka ubuzima. Aho sogindurwa gusa bishikira n'imiryango, ko kenshi bavuga bati ni umuryango uroga. Ikiganiro AST yagikoze ifatiye kubimaze kwakira mu bigo vyayo hano mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara hagati,
aho imaze kubumviriza ikabakira ikabakorera n'ibikenewe bo nyene babona ko uko amagara yabo yo mu mutwe ameze bitavuye uburozi bahawe canke ubufitirizi baba baragiriwe. Noneho tumaze n'iminsi tubibona sagaseseshwa rumuri, tumaze tubibona mu bimenyeshamakuru bitandukanye aho berekana abagirizwa ukuroga mu ntara zitandukanye z'igihugu. Hariho ibyo bakoresha mu miyaga ari ibyo twemera ko bikoreshwa mu miyaga bitaboneka sonatere, hariho n'ibyo bavuga ko bakoresha mu gifaransa icyo bita reproduit, bakoresha ibiboneka imiti sumwe akanya n'ibintu n'ibintu n'ubwoko bubiri bamwe bakitwa abapfumu abandi bakitwa abarozi. Hama hariho rero n'abavuzi, hariho abo abitwa abarogora naho nyene hariho abo twumva ko bafyeta mu kiganza bafyeta ahandi. Ibyo byose urumva bivana n'umwe wese ubuhinga bwe. Nicyo gituma uno munsi dushaka ko tubivuga kugira ngo abone tubatumire abo bitwa yuko barogora. Hariho abazwi abo bakoresha uburyo kamba buboneka bakoresheje imiti abazi kandi baremewe, mugabo nabo batemewe urumva ni kimwe tuce tubandanya tugira ibiganiro bitandukanye kugira ngo ejo canke hirya y'ejo umuntu yumve ko bitamuhungabanirije amagara yiwe, kandi nabo barakeneye kubaho neza. Aha turafatira ku vyigwa bimaze gukorwa mu bihugu bitandukanye. Hariho ahangaha mu Burundi ndavuga yuko nawe nyene iyo muraganira mugasonga ati uwo ngahe Bujumbura arasumbwa n'uwo mu Kumoso, uwo mu Kumoso arasumbwa n'uwo Tanzania, uwo Tanzania arasumbwa n'uwo Hanaka. Uko tugenda turafata ugutandukanye ibivugwa atandukanye, mugabo hariho ivyigwa, hariho ikigo cakozwe muri Centre Afrique aho umwanditsi w'ico gitabo ariko aragira intangamara ryavyo, ariko aravuga amabi imiryango yagirizwa ko iroga abantu. Aho uko bigenda bo barumva ko baremerewe cyane ku buryo basaba ko baraba bahegeje umuntu yapfuye bagasaba ko bagira n'ibita autopsie mu Faransa, ko baraba ishyaka ko bamuraba, basaba umuntu w'umuryango wabo kugira ngo barabe ko hari akantu afise kadasa n'abandi bantu kugira ngo bemeze abandi ko bataroga. Iyo bishitse bagasanga uwo muntu baragira iyo ntuze barabaga, bishitse bagasanga harimo igice kidasa n'ibindi kitameze neza nk'ibindi gifise kimwe twita gifise ikibazo, ugasanga igitigu ni gitoyi cyangwa ikindi kimeze nk'ibindi. Bashobora bakagishyira hagati na hagati mu mayira abiri kugira ngo abantu bose bagate bajya aho n'ibyo nk'ibi biraboneka n'abarozi. Imana nayo irafashije bagasanga bose bimeze neza, nabo baca bafata yambugita yakata wabo nayo bakayimeka ati murabona yuko tubesherwa atari ibyo. Kuko ibyo bintu birakomeye cyane ku muntu abyagirizwa ku buryo bashika naho bavuga ati reka twikura ko uwo muvumo umuryango wacu wahawe. Nungaha birahari ahatandukanye, reka tuvuge ko turi kubitinya gutyo niyo tubihoze bizotwaba. Nicyo twita inyifato si ikintu inyifato ihera mu kuyiraba, kandi inyifato kugira ngo ihinduke inyifato irafise ibyo twita mu Faransa determinant d'un comportement. Ni ukuvuga kugira ngo ujye muri iki kintu ni uko mba mfise ubushobozi nkavuga ndiyumvamo yuko kuvuga ibijyanye n'uburozi nobishobora nobivuga kugira ngo dukize imitima. Kugira ngo nshobore kubivuga nuko nzi ko mu gihugu cyacu bivugwa
buvugwa buhari kugira ngo dukore ikinaka nuko tuzi gaseverite d'action ico kintu gihambaye gute giteye ikibazo icyayi gitinyitse gute abantu kimeze gute kugira ngo bumve ko gitinyitse ni nk'akarero nk'ubu washobora kumubwira uti nambare masike ukamubwira ambara masike ubwo kwambara masike irangora ndiko ndavuga irangora ndiko ndagira iki mugabo bavuye kuvuga bati ubu nyine ngaha muri sare hariho umuntu umwe afise baramutelefone baramushyira ko afise covid ubu nyine twibuka gutora n'ishakoshi tukayambara twese twatsindiye ya severite icyo kintu hariho ikindi kijyanye n'uko hari umuntu ashobora kuvuga ati iki kintu kirafise inkurikizi dushobora kungira ko inkurikizi nziza iki kintu dukora nanjye nugira amahoro ikintu ndabwira umuntu akora igikorwa kiba gifise ibintu byinshi kugira ngo ahindure imyifato bishika icyo navuze bishika kuri 12 nashatse ko ushobora no kuvuga uti none mbere kugira ngo dukore ni imana byo kugira ngo ibyo bintu bibi n'ibindi rero aho nariko ndagaruka kuri tuko turavuga ati uburozi canke ubupfumu ibyo byose dutegerezwa kwifuza kugira ngo dufashe uko dushoboye Mertus yabaje ati ndishira hamwe murongoye profitirize ibiheko n'ibindi ni gute ari ikibazo kumugara abantu nicyo kumugara abantu gikomeye cyane twafite uno kugira ngo umuntu avugwe neza nuko ashika kwa muganga hakiri kare hariho indwara ziteye ubwoba mu gihe zibiri hariho kanseri hariho indwara z'imvumbuka ry'ibintu by'amaraso n'izindi batandukanye ushitse kwa muganga watevye uvurwa watevye hariho indwara nazo zica nyine malaria n'izindi zica kuri umuntu ushitse kwa muganga bituma tutabona byinshi nicyo tuma tutokongeramo ikijyanye n'ubanza guca umupfumu tubanze tugenda kwa muganga dushike hakiri kare ibyo bindi umuntu abirondeze azi neza ko dufise abaganga bahari ubuganga buhari kandi bashobora gufasha umuntu kuri iyo icyo kimenyetso cyabonetse yabagije ati none ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukora kwiki ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byo gukora ni byinshi biratandukanye ari nacyo gituma amashyirahamwe ahari kugira ngo aze gufasha kugira ngo ibyo bariko barakora bafite ibisita bitandukanye barafise n'ibindi amashyirahamwe atandukanye turimo abayihaye amahangiro yo gufasha kugira ngo icyo minisiteri irakora kibandanye bitera imbere barafite ibisata bitera bike bakagira n'icyo bita mu gitondo iyo bagira bavuye icyo bita education pour la santé aho bigisha abantu bakanabaza mugabo hariho n'ibindi tubona aho tubaye nabo ko tubishikako byose